kwari kunkura mu matora, kwari kunkura ku rubuga rwa politiki. Uyu munsi ariko uri umusenere nta wakwirukanye. Ubandi umusenere gute? Uburenganzira bwanje nk'umusenere burubahirijwe. Senere umushikiranganje w'intwaro yo hagati yarahagaritse ibikorwa vyayo kuva muri 2023. Uyu munsi rero umuntu ahubwo agenda mubaze ruriya ruhande ruvuga ngo rutwara senere ko ibikorwa byari byarahagaritswe, bakoze ikoraniro kaminuza gute kandi ibikorwa by'umugambwe byari byarahagaritswe bitarigera birekurirwa gukorwa. Umushinga amateka Agathon Rwasa ndabaramukije. Mwaramutse. Amahoro cyane. Amahoro. Twashaka ubanze wibutse Agathon Rwasa uwo ari we. Agathon Rwasa n'umurundi, navutse mu 1964, avukiye mu ntara ya kera ya Ngozi muri komine Kiremba. Uyu munsi iyo komine yitwa uko nyene, mugabo intara yarahindutse ni Butanyerera. Ariho nahavuye mu 1988 kubera ibyago bya Ntega Marangara nkungira muri Tanzania. Nabaye ahantu bita Ikigwa, naragiye mu muhari wari uhari icyo gihe, hari Behutu wari ufise ishami rya gisirikare ryitwa FNL. Navuye rero ngaruka mu Burundi nje ku rugamba, ubuzima rero bwo ku rugamba novuga nti nabaye mu gihe kirekire kuva mu 1991. Ganiro biheze, bamwe bashimye kuja mu buzima busanzwe, nabaye muri abo, abandi baraja mu gisirikare, abandi mu gipolisi. Nyuma yaho rero uwo muhari kugira ngo ushobore kuja mu buzima bw'igihugu wisunze amategeko y'u Burundi, cyane cyane ibwirizwa shingiro n'ibwirizwa rigenga imigambwe, avuye witwa FNL. Rero umugambwe FNL wagiye kwemererwa gukorera ku mugaragaro mu gihe Burundi bwari bumaze gusa n'ubutera intambwe mu bintu byo gucanishamwo abanywanyi b'imigambwe. Murazi yuko Frodebu yaratanguye iracikamwo, irava ku igice iragenda yitwa Pajude. Mu nyuma CNDD-FDD imaze kushikira ubutegetsi nayo irasubira, Frodebu irayikura yimanyura, havamwo iciswe Frodebu nyakuri. Inyuma ya Frodebu nyakuri rero FNL niyo yaciye ikurikira. FNL rero imaze gucibwamwo ibice, twaragiye mu matora ya 2010. Amatora yaranzwemo n'ubusuma budasanzwe. Hanyuma icyo gihe turavuga tuti amatora kibanza twagiye mu matora yo mu makomine gusa, mugabo ntitwashimishijwe n'ingene vyagenze. Ubusuma bwaragaragaye budasanzwe, mugabo abategetsi nyine baba babuteguye ntibigera bemera ko ivyo bintu biba, ariko ivyo ntavyo bemeye. Jewe icyo gihe mpakwa no kugandagurwa. Imana mugabo yaraciye akanzo, camara imyaka 3 nyegeye. Aho ari mu 2010 wa mugambwe FNL babawuhaye abandi. Muri 2014 turagerageza kuraba yuko twokwiyunga, ariko mugambwe uri ku butegetsi uba intambamyi. Bayi intambamyi, amatora y'ikaregereza, ariko hagati aho iprona nayo bari bayimanyaguye. Duca rero tuja hamwe n'abaporona n'abandi, Frodebu nyakuri, Perezida Ndayizeye, hariho n'abandi b'iyindi migambwe, dushinga ikintu twatwise RANAC. Yari ihuriro ry'imigambwe n'abandi banyepolitiki kugira ngo tugende mu matora tubona yuko dufise ingufu zihagije. Ntivyari ibintu wovuga ngo ni ibintu kumbure by'umwanya muremure, kuko n'abantu twatugiye hamwe ku ntumbero imwe y'amatora. Ivyo navyo amatora aheze mushobora kubisambura canke mukabibandanya. Ivyo urumva novuga ntikumbure CNDD nta ruhara niyo barabigizemo, mugabo naho nyene ntawe ubizi
kuko burya n'abantu batinya ihiganwa kuva kera bimaze kumera uko rero turasubira turiyumvira ingene twobigenza n'abaporona tugira icitwa amizero y'abarundi. Amizero y'abarundi hageze amatora murazi yuko habaye ibintu by'imyiyerekano biraba urudubi umuntu akamenya none ibi bintu biherera hehe, umuntu ukiyumvira ingene uhava uja kwiyamamaza ubona yuko ibintu ushobora kudataha n'iki amateka turindire turabe ko ibi bintu byotonganuka. Hamwe n'ivyo kuko abarundi bobo bari bazi ibyo bakeneye n'abo bakeneye nticyabujije yuko baduha amajwi turaronka abashinga amateka barenga 30 kandi mutiyandikishije muri ayo matora. Twari twiyandikishije ariko ntitwagiye muri kampanye bivanye n'ivyo bihe twabona yuko bitoroshe. Turose abashinga amateka barenga 30 turagenda mu n'amashinga amateka. Abantu bavuga yuko atabashinga amateka mwarose ahubwo ari abo mwahawe kugira ngo mushobore guherekeza intwaro. Oya ivyo nivyo abantu bivugira. Bavuga ati nabo twahawe kubera kumbura igitigiri carengabo. Mugabe intwaro kumbura ikabona ati reka tugeze ngaha ko tubahaye ijwi rinini hariya bahava batugora bahava batunaniza. Babivuze gutyo aho no vyumva. Mugabo abo bantu bahawe amajwi n'abarundi kazi. Kukaba batoye bariho umuntu yobabaza mu byivugira ukuntu byagenze. Tumaze rero kuja mu nama nshinga amateka hari niya twebwe twagomba guhagararira iteka ry'umurundi uwo ari we wese. Ko twarabona yuko ari intumbero yuko Burundi bugomba kugirwa nk'icibare cy'umugambwe uri ku butegetsi. Ntivyari urugamba rworoshe kuko murazi yuko inyuma yaho bahavuye bahindura ibwirizwa shingiro. Ariko tukiri ngaho gute muvuga yuko mu bihumbi 2010 babivye ntimuronke na kimwe ariko mu bihumbi 2015 ari naho mbere ibintu byari bimeze nabi cyane ho navuga ntiberekana ubusuma gose. Imigambi si ukuvuga ko abantu batari bayizi. Nta mutumba n'umwe wo mu Burundi twari dufisemwo abanywanyi kandi hose hariho n'indongozi. Twari dufise urukuntu rero tuvugana nabo tukababwira imigabo n'imigambi yacu. Byari ibintu rero batahura. Abo nibo baduhaye ayo majwi kandi murabizi yuko CNDD-FDD no muri 2005 yitwa ko yari ikunzwe n'abarundi cyane nta majwi 70% yashikanye. Burya ni naho hanavuye ingorane n'uwaratwara sende kiriya gihe Paul Ngarambe kuko baramubwiye amajwi atangaza arabagira. Icyo gihe rero muri 2015 urumva bimaze kugenda gutyo ndarijya tutari twanagiye kwiyamamaza batugeneye abo bishakiye mugabo bari munsi yabo twari twarose. Mubiravye mwari mwarose nk'abangahe? Twari twarose benshi cyane. Twari kurenza n'inusu y'abashinga amateka. Mugabo ivyo ntaco twe tugiranije n'ivyari byabaye 2010 twaravuga tuti reka ahubwo dukoreshe uyu mwanya kugira turabe yuko atabantu bosubira kwicwa bacu b'inzira karengane nkuko byabaye 2010 mu byo bise safisha. Ariko kandi twavuga tuti murabona yuko abarundi ivyaraye bibaye abarundi bahunze abarundi bagiye gusubira kugorwa mu gahinga turabe yuko hoba ukuntu basi ibiganiro byoba kugira turabe yuko ibi bintu biguma bituma twama turi mu mujyane turabe yuko byo bigahagarara kugira amana kibi ivyo biganiro ukuntu byatunganijwe byaba ivyo batunganije ngaha hagati mu gihugu byaba ivyo batunganije mu karere birongowe na Mukapa. Intumbero ni kwari kugira ngo by'ukuri dushike aho Uburundi butekana. Aha niho novuga nti kandi abarundi turakwiye gukanura
aha n'abasendedefdede barakwiye gukanura burya barashobora kwibaza yuko ababashigikira mu mafuti bakorera abarundi yuko ari abakunzi n'abagenzi babo mugabo sivyo na buhoro buhoro sinibaza ko umuntu aguhanura kuguma ukora ibintu bituma iwawe mu rugo haguma hari uruhagarara kugira ngo wewe abe aratera imbere kandi nawe akununuze sinibaza ko aba ari inshuti yawe bose ariko naho muvuga gutyo ego ntimwaye bwashike ibi byavuba ariko naho muvuga gutyo aho n'abandi bavuga bati ikibazo kiri mu burongozi yaba paripehutu yaba FNL yaba SNL ikibazo gihagaze kuko agatorwasa adashaka gutwagwa na rimwe ashaka kwamatwara ivyo sivyo jewe untwaye ukantwara neza ntagorane mugabo ukantwara ushaka kuncurika uncuranura aho ni ikibazo aho navuze mu mugambwe iwanyu sinavuze mu gihugu mu mugambwe ko abo babivuga bari yo hanze none umu FDD ariko arabivuga twabanye ryari muri uwo mugambwe ko ujya avuga ngo ukunda kuriya abasendide bahora muri paripehutu oya reka dufate ibiriho no munsi 2010 umugambwe bimaze kuba uko vyabaye hariho abari ngaha i Bujumbura bidegemvya ko babona ko ari ukuntu bameze kuki batashinze umugambwe ko icyo gihe byari bishoboka kuki barindiriye yuko inyuma ya 18 ibyo bwirizo shingiro bimaze gufata umurongo vyafashe ikagaragara yuko urubuga gugaye kabisa jewe nakoze uko nshoboye gugaye ushatse kuvuga iki ibwirizwa shingiro ukuntu ryubatswe rya 2018 ryarazibiye abantu bitwa yuko arabigenga ukarorero ryarabatse uburenganzira ugiye kuraba n'ibwirizwa rigenga amatora ryaratse uburenganzira abantu bitoza nk'abigenga ko bishiraho ibintu vy'amananiza ugacubona rero yuko abanyepolitike b'i Burundi ngira ngo twarozwe ntushobora kuba uvuga uti abantu nimuje mwihiganwa wewe ukarekurirwa ibi ubundi ntibabimurekurire kandi higanwa ari rimwe ibyo ni nk'ibiki no guha akarorero ibwirizwa shingiro bavuga bati kugira ngo uronke intebe y'umushinga amateka witoje nk'uwigenga ni ngombwa ukwize amajwi 40% y'amajwi yose yo mu karere witojemo urumva mugabo umugambwe canke urunani rw'imigambwe barusaba kuronka amajwi 2% mu gihugu cose kugira ruronke intebe mu namashinga amateka aho nimva yuko arakarenganyo kandi ko arumana n'ikino ariko iryo bwizwa shingiro ni bwizwa ryatowe n'abanyagihugu ko bahenzwe kandi ajyo ntibanaritoye burya oya yaratsinze mugabo batangaje ibyo bashaka yuko ego ariyo yatsinze nk'uko n'amatora yandi baratsindwa ibintu bakabicurika makeyi barose ya CNDD-FDD bakayitirira abo bahiganwe menshi yabo bahiganwe akaba ariyo biha tugarutse ku kibazo nariko ndakubaza yuko bavuga bati ikibazo intambamyi ni rwasagato mu mugambwe kuko aya mashaka kuba ariwe atwara yaba ari jewe ndi ntambamyi iyo migambwe tuba tubona itera imbere none ko bagenda bahawe vyose n'uburyo uwo mugambwe uri ku butegetsi n'ubutegetsi bakabafasha ariko ivyo nta vyemezo bifitiye ivyemeza none bariya bakenese bava mu Bubirigi bagacumbikirwa muri hotel Source du Nil full board barya maraha aba bagiye kubaraba babazimana nk'abami ntitwobijako cane duga kwijambo
nariko ndakubwira nti yaba ari Rwasa iyo migambwe bamaze kugenda bakiyonkora bashigikiwe n'ubutegetsi tuba tubona yuko itera intambwe none ko atawura ariko arayigwanya ko Rwasa nkaba ndiko ndayigwanya ku kino ndaheza ngo itere intambwe noneho biheze bigaragara yuko ari jewe nanebujije iyo terambere ry'uwo mugambwe. None kubera iki ubusigura gutyo umugambwe senere na FNL kuko byagiye bihindura amazina ariho hamaze kwicamwe ibice inshuro nyinshi gusumba iyi migambwe wadondaguye yaba Frodebu yaba Iprona ni kubera birumvikana birasanzwe none wotera igiti kitagira ivyama amabuye batera igiti gifise ivyama niwo mugambwe ufise abanwanyi vy'ukuri kandi igihugu cose aho rero uca wumva yuko ikibazo si Rwasa oya ikibazo ni intwaro idashaka yuko abarundi twishira tukizana uje rero ufise igihagararo barakwiruka ko ni ngombwa. Tubandanije mu nyuma kandi murabona mwako muravuga ko byagiye biraduga bigenda biratera ikibazo byaheze ari uko bamwe mu bashinga amateka banyu bwanyu babiyamirije bashaka kubakura ibyo byo byagenze gute? Kubure ndakubwira ikintu atabantu nari bwakibwire. Yego jewe hariho umuntu w'umutegetsi mu 2021 mu ntango yambwiye ati mbe wewe burya muri abo bashinga amateka abo muri kumwe bibaza ko ari bangahe? Ndambwira je ndababona twese turi kumwe. Ati wewe uzotangara ati hazoshika muri 2023 usigaye uri wenyene. Ntaraba ibikorwa ku rubuga nkabona yuko turakora inama ivyo dupfunditse gukora ugasanga bigumye hahandi nyene twabipfundikiye. Haragera igihe ndavuga nti ndakeneye kwigira ku rubuga kugira ngo menye vy'ukuri ingorane ahiri kubera bari bazi ibyo bakora bace bavuga ngo vyo kurusha ngo reka ngo twigabure ngo bamwe bagende uko hama tugire gute. Abo bantu bavuga yuko mu mugambwe vyacika nta ngorane nimwe yabaye nabo nyene ugo ruhande ko bari bamaze kwigira uruhande ukwago baraterera ivyiyumviro biraja mu bindi ivyahinduwe mu mategeko y'umugambwe mu mategeko arugo turabijana kwa notere turabijana mu bushikiranganje nk'uko ibwirizwa rigenga imigambwe rivyemera. Itariki 30 z'ukwezi kwa kane twisunze ivyavuye mu ikoraniro kaminuza turashiraho inzego shasha. Ikoraniro kaminuza riravyemera abo bantu niho bari nta wavuze ati ivyo jewe ntavyo nemeye. Ukeye gatatu tuza tubona ikintu kiko kirasirikira mu marezo sociaux kuvyo bintu ngo baravyiyamirije umushikiranga yacaheraho araho nyanga amabwirizwa yose ari mu Burundi arahagarika ibikorwa by'umugambwe arafuta ingingo zashinzwe n'amakoraniro kaminuza mu gihe ivyo ibwirizwa rigenga imigambwe rivuga neza yuko kubijanye n'ingingo zifatwa n'imigambwe mu gihe zinyuranije n'ibwirizwa rigenga imigambwe canke zishobora guhungabanya umutekano w'igihugu umushikiranganje w'intwaro yo hagati aritwarira izo ngingo mu gisata cy'imanza za leta muri sentare ntahinyuzwa canke procureur general de la République canke uwundi uwari we wese. Ingingo yo gufuta izo ngingo ziba zafashwe n'imigambwe canke amakoraniro y'imigambwe ni sentare ntahinyuzwa mu gisata cy'imanza za leta niyo yonyine ifise ububasha bwo guhagarika ingingo kamwe mizo. Yavuze ngo abona ngo yuko ngo bishobora gushika ngo abantu bagashamirana. Wewe urahana ikosa ritabaye kwari kunkura mu matora kwari kunkura ku rubuga rwa politiki. Uri kuvuga ko kwari kunkura mu rubuga rwa politiki none uyu munsi ariko uri umusenere nta wakwirukanye
ntakwirukanye umusenere n'uyu munsi wandi umusenere gute uyu munsi uburenganzira bwanje nk'umusenere burubahirijwe nico ndiko ndabaza uyu munsi umunywanyi wa senere iyi iyi senere yari yemewe n'amategeko senere umushikiranganje w'intwaro yo hagati yarahagaritse ibikorwa vyayo kuva muri 2023 iyo ngingo amaze kuyifata naramwandikiye amezi 6 aheze kuko amategeko avuga yuko iyo ufashe ingingo yo guhagarika vy'agateganyo suspension uratomora ikiringo bizomara nta kiringo yashizeko ariko amategeko aravuga yuko ikiringo cyo guhagarika vy'agateganyo ibikorwa runaka by'abantu ntibirenza amezi 6 iyo ni administration yego amezi 6 aheze narandikiye uwo mushikiranganje rero ivyo amategeko ategekanya amezi 6 araheze twe turasubiye ku bikorwa aba ngo ingingo nafashe irabandanya sinivuguruje sinigeze ndayihagarika uyu munsi rero umuntu ahubwo agenda mubaze ruriya ruhande ruvuga ngo rutwara senere ko ibikorwa byari byarahagaritswe bakoze ikoraniro kaminuza gute kandi ibikorwa by'umugambwe byari byarahagaritswe bitarigera birekurirwa gukorwa niyo tuma no kubaza none iyo senere wowe uvuga iyo bari senere none agatorwasa no wigenga cyangwa afite umugambwe arimo agatogwasa ndumurundi nabivuze yego umurundi wese arare kuri yo kugira politiki ushobora kuyikora uri mu mugambwe ushobora kuyikora utari mu mugambwe kandi ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi mu ngingo yayo ya 19 nimba ntihenze baravuga yuko amasezerano mpuzamakungu cyane cyane mu vyerekeye uburenganzira bw'abantu nta muntu n'umwe akwiriye gukumirwa ntushobora no gufata rero ngo uriko urarondera gusa yuko igihugu kiba mu mugambwe umwe utanaravye yuko no muri uwo mugambwe umwe bamwe n'abandi ubwo burenganzira bwabo bagira gute babufise ibintu vyabaye mu matora aherutse nakamara amazi aho turahagera ariko tubanze aho tubanze ari kibazo nta ari nyisho ntarose neza agatorwasa aracari muri senere cyane ntakirimo agatogwasa nije nashinze umugambwe senere umenye yuko ikintu cyitwa systeme ntikigeze kibishima na buhoro buhoro ntigeze kibishima ariko uracawurimo je nakubiko nawushinze hama kubera ivyakozwe vy'amanyanga twaritwaye sentare nishobora gutanga inyishu yuko turabasenere cyane tutaribo mugabo umugambwe senere nije nawushinze ni hamwe uvura amaso umuntu akayagukanurira birababaje abantu nagize abashikiranganje abantu nagize abashinga amateka kugaruka bakanyoza umwavu ariko ntaco ubwo ntibashobora kuvyumva nabi uvuga ko wabibageze kandi nkeka ico gikorwa mwaragisangiye twagisangiye gute mu gushinga umugambwe none wenda kubwiye nti ingo tuje hamwe narose accord de principe yuko umugambwe uza kwemererwa wewe nti ingo turabe ingene dutunganya ikina kiriye ucuvuga yuko vy'ukuri uruhara rwawe aruruwe ko rungana n'ubwi wanje taburiki ngo izo nguvu zose musubire muzegeranye mube mu kintu kimwe ikibura biracashoboka gushoboka ngira ngo vyoshoboka mugabo biragoye none jewe ko kuja gupfukamira ubundi mugabo ndabishima jewe namabwira abantu kuvugana no gupfukama biratandukanye kuvugana none abantu ntibama bariko baravugana mu mabarabara none ico fitiye uburenganzira kuki we utwara ushaka ko manza kuza kuboboteza ndagupfukamira kugira ngo kibe kandi ari uburenganzira bwanje kuki ushaka yuko manza kuba umusendi DFDD
canye nemera kugendera ku mabwire ya CNDD-FDD kugira ngo ndonke amahoro mu gihugu canyibarutse. Ivyo wewe wumva wobifata gute? Mwumvise urahavuga ngo yarambwiye ngo ntebeye kuvuga ngo umunwanyi ngo basi ngo mbi inshuti yabo gute? Kwimigambwe baho kugira ngo ihiganwe. none inshuti zirahita bahoze muri abo urumva bakwezwe n'akamanyu k'umutsima. None ko bashize imbere inyungu ziwabo aho gushira imbere inyungu twese tuvuga ati duharanire turi hamwe, wumva none aho duhurira nihe? Erega niho hari ikibazo. Aho guhuriza niho hagoye. Jewe mvuga nti ndababazwa n'akarenganya. Jewe mvuga nti ndababazwa n'ikumira. Jewe mvuga nti ndababazwa nuko umwe n'uwundi usanga ari karacugwa bufuni na buhoro. Jewe mvuga nti abarundi tubwirizwa kungana imbere y'amategeko kandi tukaronka twese uburenganzira cyo kimwe. Ivyo umuntu akwiriye akabironka, ivyo udakwiye navyo mumva ntubikwiriye nyene. Mugabo jewe ucunyemeza ko tujana mu nzira kuvuga ngo tuje gushigikira ivyo mbona ko jewe ntoshigikira. Aho nimba ari ivyo tuzobipfana benshi, kuko aho vraiment je sinzohinduka. Leta uko yubakwa yabwirizwa kwibonwamo na bose. Iyo rero leta mu kuyubaka uyubatse wipfutse igitambara mu maso c'umugambwe, iyo leta kugira ngo izokorera igihugu biragoye, kuko umuntu wese azokumva ko ari umugambwe wamushizeho atari igihugu cyamushizeho. Y'inzego ziriko zirubakwa kugira ngo zibe iz'umugambwe, uzosanga ari izo nzego zahindutse ibisata by'umugambwe aho kuba inzego z'igihugu. Ibyo byose ni ibintu heza bigatera ingorane impera n'imperuka. Rero abarundi yaba ari abantu nocira agace cyane nokibura bakavyemera, turakwiye guhindura ingendo yaba batwara yaba batwarwa, kuko Burundi twavutse tubusangaho, tuzosezera isi tubusigeho, mugabo dusiziraga igiza byo bavyiza gusumba. Aho ko abantu bazotuvuga nabi ko atacu twabamariye, ko atacu twabafashije, ko twikunze gusumba gukunda igihugu bikomeye. Rwasagato umwaka uzazitoza. Umwaka uza kwitoza n'uburenganzira nabivuze ku muntu wese akwije imyaka isabwa n'amategeko, kandi akaba afise n'amagara abimushoboza kuba yorangura ayo mabanga yitoreza. Haba hasigaye rero yuko amategeko nayo agenda muri iyo nzira. Mubona nyene uko amategeko yubatse ubu, murabona ko mu mwaka uzabikunda uko ushobora kwitoza? Amategeko uko yubatse ubu kwitoza no kwitoza, mugabo ingorane dufise ngaho iwacu umwe wese aravyuka icyo ashinze kigaca kibitegeko. None mubona mwo kwitoza biciye mu nzira tuve mu migani. Ico cyo kwitoza reka tukibikire isango twawe na sentare, kuko sentare niyamara guca urubanza ivyo bizoheza bigatomora ko ushobora kwitoza nduwigenga canke ko nitoza nk'umugambwe. Murakoze cyane. Ubu nabigiye ko kumbure no hava mvuga ivyo abantu badashobora gutegera. Reka turindire, ikiringo si kinini cyane. Murakoze cyane. Murakoze nawe.